Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kwa namwe mwibanywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari no yanyu Shamatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shamatsiko TV bategurira amakuru atandukanye aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyagejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Twabateguriye amakuru ahambaye cyane ari kuvugwa muri politike, aho Bob Rugurika amenyesha ko abasoda b'u Burundi bamaze kugwa mu ntambara yo muri Kongo, bamaze gushika mu majana atatu, igitigiri giteye ubwoba kandi igitigiri cyerekana ko nyine intwazangabo z'u Burundi ziriko ziragwa mu ntambara iriko irabahuza na M23, mu gihe leta y'u Burundi atarigera ivuga ku biriko biraba muri Kongo, kandi ikaba atarigera isigurira abarundi ico abasoda babo bariko barazira muri Kongo, mu gihe Bob Rugurika amakuru afise yerekana neza ko abari kugwa mu ntambara ibahuza na M23 bariko barashyingurwa mu binogo rusange, abandi bagatabwa mu mashamba ya Kongo, mu gihe abatahanwa ngaha mu gihugu c'u Burundi ari bake cyane ku bari baguye muri Kongo. Ariko igitangaje kandi kinateye isoni nuko leta y'u Burundi nyine itegera ivuga ku biriko biraba ku basoda bayo, mu gihe amakuru ahari kandi yerekana neza ko nyine Perezida Evariste Ndayishimiye aronka amafaranga y'umurengera, aho umusoda umwe wese agiye kurwana muri Kongo leta ya Kongo imutangaho ibihumbi 5 by'amadolari. Ayo mafaranga yose akajya mu karwi gato cyane karongowe na Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na bamwe bashinzwe inzego z'umutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi, nabo nyine bakabandanya kohereza abasoda muri Kongo kugira ngo bajye gupfirayo. Muri Kongo hari ikibazo gikomeye cyane, aho nyine abasoda b'abarundi bariko baragwa ku rugamba kandi ntibahabwe iteka, yaba igihugu cabo ntikibahe iteka, yaba n'igihugu bari kurwanira ntibibahe iteka. Ibiriko nyine biratera agahinda abanyagihugu batari bake, bakavuga ko leta ya CNFD aho yahereye imena amaraso badashobora kuyihanganira, bagomba guhaguruka bakayikuraho, kuko ibintu biramaze kurengera kandi biramaze kugera ku rwego ruteye ubwoba, aho nyine abarundi batari bake bamaze kubona ko iyi ntwaro ya CNFD ataho nyine izigera ishikana igihugu c'u Burundi, uretse kugumya imena amaraso y'abana b'abarundi kuva yashika ku butegetsi mu mwaka wa 2005. Ariko mu gisoda hakaba harimo imyidogo ikomeye cyane ishobora no gusiga ikoze ikintu gikomeye cyane, kuko abasoda baravuga ko niba nyine leta yarabataye bagomba guhaguruka bakirwanirira bagakuraho Perezida Evariste Ndayishimiye. Hari amakuru menshi nyine twabateguriye kuri iyo ngingo ndetse n'ibyinshi Bob Rugurika yerekanye byari byaragizwe ibinyegezwa, byose nyine turaza kubashiriza mu idonido ry'aya makuru. Saya gusa hari n'andi makuru menshi atandukanye ariko aravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi mu bisata bitandukanye, nayo nyine twabateguriye turabashikiriza mu idonido ry'aya makuru. Wowe ico busabwa nta kindi, niba wifuza kuzajya uba mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico busabwa nta kindi no gupyona kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba mbere mu gushikirwa nabyo. Mbere yuko tubabwira kuri ayo makuru ahambaye cyane arabana n'ibiriko biravugwa mu gisoda c'u Burundi, aho Bob Rugurika yerekanye igitigiri gikomeye cyane kandi kinini cyane cy'abasoda b'u Burundi bariko baragwa mu ntambara yo muri Kongo kandi bagashingurwa mu binogo rusange, abandi bagatabwa mu mashamba. Tubanze tubabwire kuri ano makuru ahambaye cyane nayo ariko aravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho nyine ibintu bishobora kuyangara umwanya n'umwanya kubera abanyagihugu batari bake bafise imyidogo mu bisata bitandukanye. Nyanzarake abafise bunywero barengewe n'amatagisi y'umurengera. Mu mwaka umwe gusa wa 2023 abafise bunywero muri komine Nyanzarake mu ntara y'Amakamba umanuko bw'u Burundi bamaze kuriha amatagisi inshuro 3. Ubwo bwuko bwashobora bafise ubwoba bwuko nyine bashobora guhomba abadandaza b'ibinyobwa bya Braludi, basaba abatware gusubiramwo uburyo batoza ayo matagisi.
Ubwo abadandaza b'ibinyobwa bya Braludi bavuganye n'ikinyamakuru cyacu, umudandaza wese aremeza kuriha inshuro zibiri itagisi ya komine, arariha kandi inshuro imwe mu kigo cy'igihugu kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi bya leta. Muri Ruhuhuma 2023 umuntu wese afise ubunywero yatanze amafaranga atari munsi y'ibihumbi 20 by'amarundi muri komine Nyanzarake. Muri Gitugudu abakozi ba bare bategetse kuriha ibihumbi 50 kuri ubwo bunywero nyine. Niko bisigura nabo badandaza batomora ko komine yegeranije kandi amatagisi muri uku kwezi kwa Munyonyo, aho nyine bafise agashavu gakomeye cyane. Abadandaza bavuga ko bamaze kuriha ibihumbi 90 by'amarundi muri uyu mwaka. Kuko amasoko mu ntwaro iyo komine igomba gukora nk'ibindi bihugu byo muri EAC bitangura umwaka w'amafaranga ku y'ukwezi kw'indwi. Izo nsiguro ntizinyura abadandaza kuko bari baramaze kuriha iyo tagisi nyine muri Ruhuhuma, iyo bahora bariha kuva kera. Basaba ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu n'ubw'ubudandaji guhagarika iyo ngingo kuko ku bwabo ni igihombo gikomeye cyane kandi akaba ari igihombo kiriko kirakorwa n'abategetsi ngaha nyine muri Nyanzarake, aho nyine abadandaza bwo bunywero bafise agashavu gakomeye cyane. Tuvuye ngaho nyine amakuru yacu tabandandirize muri Rutana, aho abakozi babiri ba Obari barapfunzwe bagirizwa guhungabanya ubutunzi bw'igihugu. Abakozi babiri b'ikigo kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi bya leta Obari mu Giharo mu ntara ya Rutana, ubumanuko bushira ubuseruko bw'u Burundi, Berecimasi Nshimirimana na Fulgence Niyongabo bapfungiwe mu ibohero rikuru rya Rutana kuva ku mugoroba w'uyu wa kane hafi isaha 2 z'ijoro ku masoko muyobozi bw'ibohero mu Rutana. Bakurikiranwa mu rubanza rw'abadandaza 14 bari barishe igice cy'ibidandazwa byabo. Abakozi ba Obari bagirizwa kuba barabifashijwemo, aho rero bakagirizwa guhungabanya ubutunzi bw'igihugu. Ihagarikwa ry'abagabo babiri ryoba rifitaniye isano n'ihagarikwa ry'abadandaza 14 n'abadereva bose baturuka muri komine Giharo, nabo nyine bapfungiwe mu ibohero rikuru rya Rutana. Abakozi babiri b'ikigo kijejwe kwegeranya amakori ya leta bikekwa kugira uruhara mu inyegezwa ry'igice cy'ibidandazwa biterekanywe n'abo badandaza. Amasoko ari aho nyine amenyesha ko kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu ibiro bya Obari muri iyo komine byari byugawe. Abadandaza bategerezwa kuva Igiharo baja mu Kayogoro mu ntara y'Amakamba zihana imbibi kugira ngo baje kwerekana ibidandazwa byabo ikizingamika ibikorwa byabo. Urubanza rw'ikibiriraho rusosasa umwanya uwo ari wo wose kugira ngo abo bakozi babiri ba Obari bashengezwe. Kuko amasoko yegereye parike ya Rutana, aho nyine bemeza ko umwanya n'umwanya ibyabo bishobora kujya ahagaragara, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze nyine ko abakozi ba Obari aribo bariko barahombesha igihugu ku rugero rwo hejuru, kandi avuga ko bagomba gukora igishoboka cyose bagahagarika ibyo bintu biriko biraba, kuko ni ibintu biteye isoni cyane kandi bibabaje kubona abakozi ba Obari aribo bariko bari gufasha abadandaza kunyegeza ibidandazwa, kandi bakaba bari gutuma nyine amatagisi n'amakori bidatangwa nk'uko byagakwiye gutangwa. Ibyo nyine Perezida Evariste Ndayishimiye akaba yarabivuze nyine asumbirijwe n'uko igihugu ciwe gifise ubukene bukabije cyane, mu gihe oni imwagiriza ko ari we nyine yiba ubutunzi bw'igihugu. Tuvuye ngaho kuri ayo makuru yari kuvuga, amakuru yacu tabandanirize kuri ino nkuru nanone iri kuvugwa cyane kandi ibabaje, aho Bob Rugurika ati mu makuru dufise nuko abasirikare b'u Burundi barenga 300 bamaze gupfira mu ntambara zibahuza na M23. Urongoye radio RPA ikorera mu buhungiro Bob Rugurika avuga ko afise amakuru yahawe na bamwe mu basirikare b'u Burundi bari kurwana umuhari M23 mu ntara ya Kivu y'Uburaruko, aho ngo abo basirikare b'u Burundi barenga 300 bamaze gupfa kuva hadutse intambara zihuza runani rw'igisirikare ca Kongo harimwo n'ic'u Burundi mu kurwanya umuhari M23 mu ntara ya Kivu y'Uburaruko
n'ubuseruko bwa Kongo. Mu kiganiro ijambo ni rwawe ca radiyo RPA cabaye kuri uyu wa 19 Munyonyo 2023, Bob Rugurika yagize ati "Njewe hariho abasirikare turiko turavugana bari hariya muri Kongo, aho hariho abemeza yuko hari abasirikare barenga 300 bo bavuga bati ntidushaka kurenza urugero, mugabo hariho abasirikare barenga 300 bamaze kutuvamwo, bamaze kurwa mu izi ntambara. Amakuru rero dufise bahambwa mu binogo no mu mashamba, mu binogo rusange no mu mashamba ya hariya muri Kongo." Iyi ndwi twasozereye umuhari M23 warerekanye imyidondoro y'abasirikare batatu b'u Burundi bafashwe n'uwo muhari mu ntango z'uku kwezi kwa Munyonyo, hari mu ntambara zikaze zabereye muri teritwari ya Masisi. M23 ikaba yemeje ko hari abasirikare b'u Burundi batari bake yishe hamwe n'abandi yafashe mpiri, ndetse ko igiye kubandanya iberekana mu ntumbero yo kwereka amakungu ko leta y'u Burundi yinjiyemwo nayo mw'iyo ntambara ihuza uwo muhari na leta ya Kongo. Byose nyine bikaza byerekana ibintu biriko birabanga mu gihugu cy'u Burundi ko ari ibintu bibabaje cyane kandi biteye ubwoba kubona mu gihe kidashika n'ukwezi abasirikare bagera ku 300 bamaze gupfa, mu gihe biboneka ko ataco bariko barazira. Yaba leta y'u Burundi canke igisirikare cayo ntaco birashima kugira ico bivuze kwabo basirikare bayo bafashwe mpiri canke bishwe n'umuhari M23 mu mirwano iheruka kubahuza muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu ya ruguru hari mu ntango z'uku kwezi turimwo, aho nyine ibintu byakomeye cyane abarundi batari bake bakamenya amabi ariko araba ngaha mu gihugu cy'u Burundi, amabi ari gukorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'abandi bategetsi bakomeye cyane barongoye inzego z'umutekano ngaha mu gihugu cy'u Burundi, babandanya kugurisha amaraso y'abana b'abarundi bakaronka amafaranga menshi cyane. Tukiri kwiyo nkuru nyine tubabwire ko mu Cibitoki zimwe mu ntwazangabo zo mu gisirikare cy'u Burundi zaranse kuja kugwanira muri Kongo. Intwazangabo zitatu z'ipeti rya majoro zaranse kujana amakampanyi yazo muri Kongo biciye mu kinyegero baciye ku ruzi Rusizi. Basabye ko bagenda neza mu rugendo rwerekeza muri Kongo, baciye bahagarikwa ubwo nyine baca bajanwa mu kibanza gushika ubu kitazwi. Ibyo byabaye kuri uyu w'Imana uheze. Abasirikare b'abarundi twabajije mu ikambi ya Cibitoki uburaruko bushira uburengero bw'u Burundi bavuga ko abasirikare batakigira morali, bavuga ko atana kimwe kibatera intege gituma bajabuka mu kinyegero bakaja gupfa batanazwi. Asaba ko haba umuco usumbirije itungana ryiza nk'uko nyine bisanzwe bigendera abasoda bajya kurwana muri EAC. Ikegera c'umukuru w'iyo kambi ntaco cyashimye kuvuga kuri ayo makuru ateye ubwoba. Haribonekeza kutumvikana mu ikambi y'igisirikare ya Cibitoki, ikambi igira 112 y'abasirikare bagwanira hasi hagati y'intwazangabo zitegerezwa kuja kugwanya ku rubuga umuhari M23 muri Kongo. Amasoko atandukanye mu by'umutekano muri iyo kambi yo mu Cibitoki ahahurira abasirikare baba bagomba kurungikwa muri Kongo. Abasirikare b'u Burundi bahererwayo imyambaro y'igisirikare ca Kongo hamwe n'inyigisho zihambaye, ariko bamwe mu ntwazangabo baranka gushora ingabo ku rubuga ruteye ubwoba ku bw'ayo masoko nyine. Ayo masoko yemeza ko intwazangabo yo mu ikampanyi ya mbere y'ipeti rya majoro yitwa Reni yoba yaranze kujana ikompanyi yiwe muri Kongo kuko yavuze ko atajya gutuma abana b'abarundi bapfira muri Kongo ataco bariko barazira. Izindi ntwazangabo zibiri zaciye zimukurikira, baciye burizwa imodoka bajanwa ahantu hataramenyekana gushika ubu ngubu, aho bagenzi babo bavuga ko bashobora kugirirwa nabi cane. Ubwo irindi soko mu gisirikare ryegereye cane iyo dosiye, ibyo biranibonekeza mu basirikare bato bato no mu zindi ntwazangabo, kandi bose ntibabona akamaro ko kuja gupfira ku butaka bwa Kongo atanishumbusho bahabwa. Barataye intege ku bw'ayo masoko nyine, barateyewe ubwoba n'ibiriko biraba. Bamwe muri bagenzi bacu dusangiye urugamba baraguye ku rubuga rw'intambara, ariko uburongozi mu gisirikare buranyegeza amakuru yose ku miryango y'abahisi. Igihugu nta n'iteka giha imbere izo ngabo ziciwe ku butaka bwa Kongo, hagaca hatangwa amafaranga y'intica ntikize nk'ishumbusho ku miryango y'ababuze ababo. Niko umwe mu ntwazangabo twasanze mu ntara ya Cibitoki avugana akababaro gakomeye cane. Ishavu
kubw'amasoko atandukanye ribandanya ryibonekeza mu mirwi y'abasirikare batekanijwe ko baja kurwanya abaroberi ba M23 muri Kongo. Ikiboneka kandi abasirikare b'u Burundi bariyamiriza uburyo bwo kwiyunguruza bajanwamo. Benshi muri bo babona ko kubona bagenda mu ijoro bakajabukanwa Rusizi rurimwo ingona n'imvubu nyinshi bitera ubwoba. Bategekwa guca mu buce bwa Kaburatwa, Gasenyi no kwibarabara rya 12 ku mutumba Rusiga Kigazura muri komine ya Buganda na Rugombo, bagaca bagira urugendo rurerure rw'amaguru. Ku rundi ruhande ingendo bazikora n'amamodokari kugira ngo bashobore gushika mu bice biriko biberamwo intambara barenganye gisagara ca Goma, bikanabateza ingorane zikomeye cyane kuko nyine bagera ku rubuga rw'intambara bananiwe cyane, M23 igahita ibica ku bwinshi. Abasirikare b'u Burundi basaba ko hahinyanyurwa uburyo bwo kwiyunguruza batwarwamo mu gushira imbere ugukurakuranwa kw'indege hagati y'ibibuga by'indege bya Goma na Bujumbura, nk'uko biri ku mirwi y'abasirikare bajanwa bavuye ku kibuga c'indege ca Bujumbura berekeza muri North Kivu mu bikorwa bya EAC. Tubajije ibijanye n'ayo makuru abarongoye ikambi y'igisirikare ya Cibitoki ntaco bashimye kudushikiriza. Nubwo igisirikare c'u Burundi kiguma kinumiye kuri ibyo bikorwa n'urupfu rw'abasirikare baco muri Kongo kirahamba buri munsi. Kuri uyu wa kane igisirikare c'u Burundi carahambye umusirikare w'ipeti rikuze yaguye ku rugamba muri Kongo. Kuri uyu wa gatandatu M23 ishobora kwerekana abasirikare b'abarundi bafashwe mpiri mu kiganiro n'ibinyamakuru byatunganijwe nyine byerekana ko nyine ibintu bimeze nabi cyane, aho nyine M23 yagereza leta y'u Burundi ko iriko irakora ibibi byose, aho yohereje ingabo zayo kugira ngo baze kurwanya M23. Banywanyi bacu, amakuru yacu nakagaruka.